Isaac TV. Oh. Bakuzi ba Isaac TV nkuko mwabibonye rero urugendo ntigwari rworoshe rurerure ariko kandi byari bimeze neza cyane aho Fondation Mariam ifatikanye na PJ Classic FM na IDDB n'abandi batandukanye. Reka tuzaza gufata umwanya Monsieur le Directeur atubwira abagiye barafata mu mugongo kino gikorwa ariko umutwe ni Fondation Mariam ni activité ya Fondation Mariam urabona ko bibaye mu kwezi kwahariwe abakenyezi mbega kubera iki bahise mu kwezi kwa gatatu ko ariho vyoberaho target ni yihe mission ni yihe bashaze gushika ku kireka twangire kumuramutsa amatora kuramukije amahoro Imana bane na yego namahoro neza cyane murakomeye turameze neza uri mama Mariam Ndayisenga asanzwe arongoye Fondation Mariam ikiri gikorwa ciza cyane mukoze ni igikorwa cya kangaye mu buranguye muri uno mwaka mu bikorwa musanzwe murangura nka Fondation Mariam muri uno mwaka ntihenze ngo ni igikorwa cya kane hanyuma uyu munsi twashimye gukorera mu mpimba kuraba abakenyezi bafungiwe mu mpimba n'abana babo mu ntumbero yuko guhimbaza kwanza umunsi mukuru hari umukenyezi ku isi kugira ngo nabo tubereke ko turi kumwe tubereke ko n'abari abakenyezi naho bari mu bibazo bidasanzwe mugabo bafise ababiyumvira twashimye rero yuko dusangira nabo uno munsi cyane cyane no mu mafunguro abona duhishije ni mwezi wa Ramazani ni mu gihe cyo kwisonzesha ku bayisilamu akaba n'ukwezi kweranda kwa Ramadhani ikaba n'ukwezi kwahariwe umukenyezi ni muri iyo ntumbero twifuje kuza kwifatanya n'abakenyezi ba muhero rikuru rya mpimba kugira ngo tubiteho tubereke umunezero nabo. Okay. Reka tumuvugisha na directeur hajya wa PJ Classic FM ashaka kutubwira byinshi nawe nyene. Monsieur directeur turabaramukije cyane Isaac. Dushaka kumenya muri rusangi kino gikorwa ni Fondation Mariam ifatikanije na PJ Classic FM musanze murongoye. Muri rusangi organisation imeze gute ni bande bagize uruhara muri kino gikorwa ni bande baterere kugira ibi byose biboneke hoho mwazanye iki biza guhabwa nande mumatubwiye muri rusangi. Murakoze cyane nkuko urongo imbere amategeko kandi asinzurukira Fondation Mariam aje kubivuga ni muri ya ntumbero yo kwezi kwahariwe umukenyezi kandi n'ukwezi novuga ko yaba abayisilamu n'abakatolika bari mu mafungo meranda urumva ko ni wa mwanya wo gusubiza agatima mpembero icimana yaguhezagije kugifashanya n'abandi bari mu bibazo rero nkuko yabivuze ni cyumviro cyakomose muri Fondation Mariam gishigikirwa na radio PJ Classic kandi turafise andi mashira hamwe ashakura 3 yagira shigikira kino kugira ngo gikunde hariyo ubwa mbere EDDB ni ensemble pour le développement durable et inclusif au Burundi nabo nyene bagize intererano yabo hariho ishiramwe Bubet bazi ritigira ama paris sportif hariyo Tanganyika Lex Group hakaba kandi n'ubushikiranganje bw'ubujeje harimo byo gushikirana nabo nyene baraduhaye uruhusha tugashimira kandi nibohero kuri rya mpimba baduhaye uruhusha kugira ngo dushike hano rero nabakenyezi 204 n'abana babo 15 nga hariho rero impuzu z'abana hariho amasabuni hariho twadukoresho novuga to mu kigo bita mu gifaransa Cotex kuba kenyezi hariho miceri hariho ubufu hariho ibintu bitandukanye kugira ngo amavuta nkuko bariko rabibona ngaha rero turaza kugerageza kubishikiriza bano bakenyeza kandi tubishikiriza n'ibero rikujya mimba iramenya ukuntu nizo rirabaha ku munsi byankenego bakeneye yego ni byiza cyane ariko turakeneye kumenya mama kino gikorwa urekanye uko ari gikorwa ciza mission ihe muri Fondation Mariam mushatse gutanga ihe message muri rusange muri Fondation Mariam dushaka gutanga message ku bantu bose yuko utokwicara ngo ushira agati mu ginyo hariho mugenzi wawe afise ingorane muntu mbere Fondation Mariam yihaye niyo gufasha abana b'imfuvyi bantaho nikora abagendana ubumuga abakenyezi n'abana bari mu mabohero uko twasanze twebwe muri Fondation Mariam dusanga ari imigwi ibabaye cyane itagira abantu benshi bakunda kwiyumvira twebwe rero twiyumvira uko kugira ngo abo bantu nabo baje bararonka umwanya wo kugira ngo baganire n'abandi bantu bababone bumve yuko nabo bashigikiwe kandi bumve ko nabo bari mu kibanza c'abantu nabo bari mu bibazo bitandukanye yabo uri mu magorwa yo mu gasho yabo umuntu agendana ubumuga
urumva yaba imfuvyi n'abantu n'imigwi vy'ukuri ikeneye abantu bababara nico rero muri Fondation Mariam twiyumviriye duhaye intumbero yuko tubashigikira tukabafata mu mugongo. Yego mwatubwiye imigwi myinshi isanzwe yarabafashije muri kino gikorwa ariko kuri uno mwanya tubona abantu babiri tubabona muri Fondation Mariam hamwe na PJ Classic FM n'ubuhe bucuti buri hagati yabo Bon ho abandi bari ko twumvise abandi benshi hano hariho ubuserukira IDDB murabona n'ikibaranga bo bahisemo barakizanye kiri hano murabona n'ibyo basanzwe bakora imigambi yabo abandi bakubira imirimo baturungitse twebwe nyine tusanzwe twateguye kino gikorwa Fondation Mariam na PJ Classic twabaserukiye kandi birabona ko twanabavuze tunabakengurukira tunabashimira kubona turi kumwe ivyo baturungikanye ni ibinyene tugira tubahenuka ko ubutumwa n'ubu ikibanza cabo kiri hano muri kiri hano bakuzi ba Isaac TV ko kirabandanya mwavyumvise bitari biki ariko turi kumwe n'umwe mu bakenyezi bagendewe na Fondation Mariam na PJ Classic FM na DDB na Bubet hamwe na Tanganyika Lake Vision ko mwavyumvise uno musi Lex Group okay turi kumwe rero numwe mu basanzwe baserukira bamwe mu bakenyezi bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba mu maturakura mukiki turabarukije natwe amazina yanyu je nitwa niyo nkuru Arodi yego nkabari jasanzwe ndongoye ico kigo c'abakenyezi mwagende mama ngahari ari ngorane nyinshi abakenyezi bahura nazo mu Mpimba canke iki muri rusangi Fondation Mariam na PJ Classic babagendeye kuri mwebwe mwavyakiriye gute twe twavyakiriye neza kandi turafise umunezero na cyane muri kino gihe tugezemwo ni igihe cyahariwe umukenyezi dusanzwe turi mu biringo byaho twigenye umukenyezi ku isi yose nawe dushimye ko hari abakenyezi bavuye muri Fondation Mariam ni radio mubona tugendeye nibyo gushima nibyo gukengurukira kona mwahisemo kino kigo mwakoze neza uko si bya bose si bose barose iribakwe kuko mu gihugu cyose hari amabohero menshi kandi abamwe abakenyezi kona mwahise kuza ngaha no kwinda bibakengurukiye cyane Imana ibahezagire ibongere umugisha yuzuzeho mwakuye kugira ejo nejo bundi muze mushike no kubanda atari twebwe ntitwokwikunda ngo muzogaruke ngaha ariko mugende n'ahandi ariko binakunze tunagarutse munagarutse naho byoba byiza kurusha no kurinda bikengurutse seruke abene wacu nabo ndazi ko baza kuryoherwa ko babonera uyu mugemusi muto kandi turavye n'ibihe turimo nk'abakristo hari karema hariho abayisilamu ni Ramazani reka n'abaporoti dushigikiye ko ikarema kandi Pasika turemera Yesu turamwemera niyo mpamvu mwaje mu gihe ciza mudukoreye umunsi mukuru hariho ibyo tutigera tubona bakunze kuvuga ngo upfunze wagende kurya umuceri nta muceri uba mu Mpimba igihe maze ngaha nta uhari turonka uje muri visite urumva ko nabandi bovyumviraho bagize ico batsitara bakagarukira ku banyororo bakenera ibintu byinshi ntibakora akazi ntaho bimbura urumva bakenera byinshi umuntu yapfunze asubira kuba nk'umwana umwana we afise nyene yari zaramwakira ariko ngaha uraraba hirya no hino ukabona amabuye warangameje ukabona Imana ukayambaza hamika bakoreramwo namwe mukisanga mwaje kuturaba yego ariko hari ikibazo ngira ndakubaze by'ukuri jewe naracenga muri iki kigo ndazi ibibazo bihari nagero ndababaze uyu munsi hariho programme twarihaye ko gufasha abantu bari muri iri bohero mu mabohero atandukanye ko bashobora gukora ibikorwa by'amaboko none nga hamwe mu bakenyezi uwo mugambi murawufise nemba muwufise mubona ubamariye iki mwifuza gushika kuki kugira ejo nimuva muri aka gahinda murimwo muzoshobore guteza imbere imiryango yanyu kubera bitoroshe kugiranira imigambi hano hamwe n'abapapa twariko turasaba yuko aho tutuye hoba kubakwa hakaba nka atelier abakeneye kwiga indimi hakaboneka abigisha nta na kimwe uyu mwanya dukora ariko tuvuganye n'ubuyobozi baravuze yuko bodukambakambira kugira tukaronka amamashine kugira umumama ntigwe yicaye yirirwa aryamye haraba guhuma hakaba umutwe
gutakaza ubwenge akaruha hakaba no kuvyimba amaguru ko nta ubwenge bwe ntibukore budakora neza egara ko umuntu wese uca ushikirwa nukuri mwosubira mukeneye inyigisho turakeneye inyigisho kugira umuntu avuye ngaha agaragare nk'umuntu atari yicaye aronka ico azoshika imbere agakora twariko turabona umugambi twari twashyize imbere twariko turatanga kugira badufashe wari uwo kuronka amamashine abamama bakiga gushona ni wo mugambi dufise kandi uzana amahera byihuse abantu bamana impuzu zo gushona mudufashije n'ubuyobozi ngaho buraremerwa ugasanga ntibabirose byihuse kuko bose barenda guca hirya no hino mudukambakamba imwe ndabona byo nyaruka murakoze nageze cyane Isaac TV. Oh.